bawe abana bawe bose wabyaye. Rero indoto yanje yari yo kugarukira mu ntara gusa, yari yo kubona hariho n'umutwakazi abaye Miss Burundi. Bamwe batavyumva ariko buke buke bagiye baravyumva. Ubu ndibaza hari ico byahinduye mu mateka y'ubwoko bw'abatwa. Hari kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 19 mu Kakaro umwaka wa 2024 aho mu kigo Fondation Femido Jaba bari baramukanye urubanza rwo gusozera umugambi Miss Inakaranga, gutanga ubushimwe ku barundi batandukanye bakoze neza no gushira ku mugaragaro igitabo ciswe Les Affres de l'exil au service de la nation canditswe na Minani Sengiyumva Felicien asanzwe ari nawe yafonze ikigo Femido Jaba. Gervais Ndiho kubwayo arongoye Fondation Femido Jaba mu gisagara ca Bujumbura arasigura imwe mu migambi mikuru yaranguwe n'iyo fondation mu gisagara ca Bujumbura. Bwa mbere gisagara ca Bujumbura niho fondation yashoboye kugurura radio RTBB, radio television, ndetse sivyo gusa irongereza inguvu mu gisata cy'imico kama n'akaranga, tutibagiye ndetse n'isomero ry'ibitabo ryuguruwe muri zone ya Kamenge komine Ntahangwa. Mu bijanye no gufashanya rero fondation bimwe isanzwe ikora, abanywanyi ba fondation mu makomine atatu agize isagara ca Bujumbura nabo nyene bakoze ibitandukanye, na cane mu kuja kugendera abagwaye bari ku musego ndetse no kwitaho abana barezwe mu marero y'imfuvyi. Ivyo vyose bikaba vyarakozwe afatiye ku buzima yaciyemwo, ari nabwo bwamutumye yandika igitabo yise Les Affres de l'exil au service de la nation, no kuvuga amagogwa y'impunzi. Minani Felicien Sengiyumva amenyesha ko igihe cyose ubonye umurundi mugenzawe ari mu ngorane, mufashe utaravye ubwoko canke umugambwe, ukora ineza wigire, kuko hari igihe uzosanga ukoreye ineza benshi utabizi. Muri ico gitabo ndavuga kandi bijanye n'ivy'igihugu cacu cagiye kiracamo, hari ibintu byinshi bamwe batazi bashaka benshi. Nk'umuntu yaciye ku rugamba kandi yagendanye nabo batari bako bari ku butegetsi, hari ibintu byinshi nabonye nifuje bizimana, kuko nabonye vyigisha bishobora gufasha n'ugaruka muri kazoza. Kirimo impanuro nyinshi zifasha abantu twese dutandukanye mu bibazo twenda turacamo. Naciye mu bihugu bitandukanye, aho sinagenda y'ibintu bitandukanye, nabonye ibishira mu gitabo bizofasha abarundi. Nayo ku kijanye n'umugambi Miss Inakaranga yatanguje kuva mu mwaka wa 2018 wo gufasha abigeme b'abatwakazi bari basa nk'abakumiriwe mu mahiganwa atandukanye y'abanyampinga. Minani Felicien Sengiyumva avuga ko agitangura iyo mugambi abatari bake bamuteye ivyatsi, ariko ntiyacika intege. Nakurikiye haruguru mu misozi, nabona umwigeme mwiza, bambwira ngo umutwakazi, sinavyemera. Nyuma barabinyemeza, mbona nivyo, nca nibaza ati niwe kubera iki nabo bataja mu mahiganwa ya Miss Burundi nk'abandi, baze baraseruka nk'abandi, kuko n'abana b'u Burundi kandi bafise ubwiza, bafise n'ubwenge, kandi turi mu gihugu ciza kidakumira kubera ivyo gumuko. Niho navyandika kuri Facebook, uwo mugambi ngiye gutanguza, abatari bake barantera amabuye, uzanye ibintu vy'amacakubiri, ndayabakumiriye, nibo bikumira, kandi muri bo bamwe batazi niyo bikorerwa, niyo biyandikisha. Hanyuma ndabitanguza, sinumvirije ivyo abantu bavuga. Rero Imana yarahezagiye mu mwaka wa 2020 uwitwa Neira Mutoni w'Imana. Uyo niwe Imana yateye iteka biciye muri uwo mugambi nazanye wa Miss Inakaranga, aratsindira ihiganwa rya Miss Kayanza, acaba umutwa wa mbere mu mateka y'u Burundi,
atsindiye iryo higanwa kandi yarigiyemo. Abantu baravuze amajambo menshi cyane kuri ibi kandi ataryoshe. Ngaho icyo nshimira abantu nuko ntawankana bose, hamwe n'abandi bagukunda uko uri kose bamushigikira. Hanyuma 2023 Ricky Tricia Uwera nawe tuja mu munezero wo kumubona nawe muri finale ya Miss Burundi atahukana ikibazo cyo kwa Miss Populaire. Minani Felicien Sengiyumva yaboneyeho akaryo ko gushimira abo bose bagize uruhara mwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi, yongera atera kama abarundi bose ko kwiga gushigikira umuntu ataho arashika no kwiga gushimira umuntu akiriho. Nasanze mu baririmbyi by'ukuri hari abaririmbyi benshi bagira akamaro igihugu cyacu. Jewe ni mutoya ugasanga indirimbo yiwe yugurura radio, yugurura televiziyo, iminsi yose indirimbo zivuzwa hirya no hino, zifasha imitima y'abantu, zifasha igihugu kuko zituma abantu baje mu nzira nziza kurajya amajambo meza baririmba. Ubwo ugasanga uwo muririmbyi aho mbere n'abagiye guserukira Burundi mu makungu bahura mu barora ugasanga nta n'ikamba mbiri yambaye, ugasanga n'abataba bakoreye igihugu igihe babiri babaye. Ubwo ugasanga ari abantu Imana yahezagiye, biratugora kugira ngo abo bantu tunezerwa tukamisha ibyo bakoze ntacyo turiko turabamarira aho twokwikwitakasha. Ivyo birori bikaba vyari vyatunganijwe ku ncuro igira 5 kuva mu mwaka wa 2019, nayo Fondation Femido Jaba ikaba yabonye izuba muri Kigarama mu mwaka wa 2017, yemererwa gukora ku mugaragaro kuwa 28 Ntwarante mu mwaka wa 2018.